turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumviza muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikaze mu makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Mu Rwanda umuryango w'umunyagihugu yitwa Uziel Ntakirutimana aba mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza umutabariza uvuga ko ushaka kumenya irengero ryiwe. Nabaje kujya ku murenge gitifu nawe numva mbwira ngo agiye kunkurikiranira, mbonye bitinze ndajya kuri RIB Kayove, naho baravuga ngo bagiye gukurikirana bazambwira, bose bakambwira ngo bazakurikirana ariko nahamagara ngo ntago bari bamenye irengero. Uyu ni Eliane Mwarakoze, umutambukanyi w'umunyagihugu yitwa Uziel Ntakirutimana mu Rwanda. Hirya nino ku isi ikigo ca Amerika kigishwa inama ku bijanye n'iperereza kizwi ku izina rya Site Intelligence catangaje ko umutwe ukorana na Al-Qaeda wahitanye abantu bagera ku majana 3 mu gitero simusiga uheruka kugaba muri Burkina Faso. Tuca tubigaruka ko handi hato musangwa ikaze. Reka makuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu Ejo ni Mukankusi hatubwira agezeho ijya nino kwisi. Umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ukorera ku butaka bw'abanyapalestina ejo kuwa kane yavuze ko igisirikare cya Israel n'umutwe w'abarwanyi b'abanyapalestina Hamas bemeye uturere dutatu dutandukanye tuzahagarikwamo imirwano mu ntara ya Gaza. Ibyo ni mu rwego rwo gutuma abana bagera mu bihumbi 640 babasha guhabwa urukingo rw'indwara y'imbasa. Rick Peppercorn yatangaje ko gahunda y'ikingira igomba gutangira ku cyumweru. Yavuze ko ayo masezerano ari yo guhagarika imirwano hagati ya saa 12 za mu gitondo na saa 9 z'amanywa. Uwo mutegetsi wa OMS yavuze ko ibikorwa by'ikingira bizatangirira muri Gaza rwagati muri iyo minsi 3 y'ihagarikwa ry'imirwano, hanyuma igakomereza mu majyepfo ya Gaza ahazaba indi minsi 3 y'agahenge, hakazakurikiraho amajyaruguru ya Gaza. Peppercorn yongeyeho ko hari amasezerano yo kongera igihe cy'ihagarikwa ry'imirwano mu rwego rw'ubutabazi ho undi munsi muri buri karere igihe byaba ngombwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Senegal Yassine Fall ejo kuwa kane yabonanye na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov i Moscow baganira ku bibazo by'umutekano n'iterambere. Inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo. Abo bategetsi bombi bahuriye i Moscow ejo ku munsi wa kane. Mu biganiro vyabo bashimikiye ku bibazo bijanye n'indero n'inyigisho, imitahe n'amasoko ntanganguvu. Ibicariye kandi ikibazo cereke umutekano muke urangwa mu karere ka Sahel. Mu kiganiro bahaye abamenyesha makuru, Sergei Lavrov yasubiye kumenyesha ko Uburusiya bwiteguriye guha Senegal n'ibindi bihugu vyo muri Afrika imfashanyo ya gisirikare. Yavuze ko iyo mfashanyo izokomeza kurushiriza uburyo bwo kwivuna umwansi n'imigwi ikora iterabwoba. Hisunzwe ivyatangajwe n'itororokanizo ry'amakuru rya leta y'Uburusiya TASS, umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Senegal Yassine Fall yasabye ko igihugu ciwe gikorana n'Uburusiya mu bisata vyerekeye ifumbi n'ubuhinga bwa none. Ditezwe ko inama ihuza abajejwe imirimo y'ubudandaji ba Senegal n'Uburusiya izoba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Ikigo cya Amerika kigishwa inama ku bijyanye n'ubutasi kizwi ku izina rya Site Intelligence Group cyatangaje ko umutwe ukorana na Al-Qaeda wavuze ko ari wahitanye abantu bagera muri 300 mu gitero simusiga cyabereye mu majyaruguru ashyira hagati muri Burkina Faso kuwa gatandatu. Cyakora uwo mutwe wavuze ko wibasiye abari mu mitwe y'abarwanyi ikorana n'igisirikari ko atari abasivili. Igitero cyabereye hanze y'umujyi wa Barcelona ni kimwe mu byahitanye abantu benshi mu myaka 10 ishize. Urugomo rwa Kisilamu rwibasiye iki gihugu cyo muri Afurika y'Iburengerazuba. Abo mu miryango yakozweho n'icyo gitero bavuze ko abantu byibuze 400 bishwe ubwo abajihadiste barasaga ku baturage bacukuraga imyobo yo kwirwanaho babitegetswe n'igisirikare. Umutwe wa Jama Nusrat ul-Islam wa Al-Muslimin uzwi mu mpine nka JNEM, ishami rya Al-Qaeda, wavuze ko abasirikari nabo mu mitwe y'abarwanyi barimo gucukura imyobo ubwo babagabagaho igitero. Mu itangazo ryasemuwe na site ejo kuwa kane, JNEM yaragize iti abiciwe muri iki gitero nta bandi uretse abarwanyi bakorana n'igisirikare cya Burkina Faso, ureke ibyo babeshya bavuga ko bari abasivili. Amashusho menshi bigaragara ko yafashwe n'abarwanyi akanashyirwa ku mbuga nkoranyambaga yerekana imirambo myinshi mu myobo yiganjemo abantu bambaye imyenda ya gisivili. Kuwa gatatu urugaga ruharanira ubutabera ku batuye i Barcelona rwavuze ko abayobozi barangaye mu gukoresha igisirikari kigategeka abaturage gucukura imyobo yaje guhindukamo imva rusange. Iyi
ni radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Nigeria yakiriye doze ibihumbi 10 z'urukingo rw'ubushita bw'inkende yahawe n'ikigo cy'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Iki ni icyiciro cya mbere cy'inkingo zageze mu gihugu kuva Nigeria yemeje ko abantu 40 banduye iyi ndwara kandi kugeza ubu ntawe yishe. Muyi Aina, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuvuzi bw'ibanze, yavuze ko iyi nkunga ari intambwe ikomeye muri Nigeria. Mu itangazo Aina yagize ati: turabizi ko izi nkingo zidahagije ugereranije na doze zikenewe. Ndahamya ko twabonye doze ibihumbi 10 muri doze zigera ku bihumbi 200 ubu zabonetse ku isi hose. Nigeria yafashe icyemezo cyo gushyira umwihariko kuri leta 5 mu gutanga izo nkingo. Izo leta zirimo iya Bayelsa, Edo, Cross River na Lagos nk'uko USAID yabivuze mu itangazo ryayo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuvuzi bw'ibanze muri Nigeria kiravuga igihe izo nkingo zagerezwa muri izo leta cyangwa bazabanza kwitabwaho mu buvuzi. Mu muhango wo kugeza izo nkingo kuri guverinoma ya Nigeria, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho muri Nigeria, Richard Mills, yagize ati: turashishikariza guverinoma ya Nigeria gukomeza kwegeranya ubushobozi imbere mu gihugu kugira ngo haboneke izindi nkingo zo kurwanya indwara y'ubushita bw'inkende. Amakuru yose agezweho hirya no ku isi ku ijwi ry'Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa@com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni voa radio yacu. Mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Nongere ndabahe bwakeye n'ikaze inshuti bakunzi bacu. Amakuru reka tuyahere mu Burundi, aho impunzi z'abanyekongo zisaba impande vyega gusubira ku ngingo yazo ihagarika vy'imfata kibanza umugambi wo kubazana muri Amerika na Canada. Ishami rya ONU gitaho abimukira ku isi OIM mu mpfunyapfunyo ryafashe ingingo yo kubarira bangiriye kwimura bamwe muri izo mpunzi zo muri Kongo kubera ibitigiri vy'abandurikiza c'ibihara vy'inkende mu Burundi kibandanya kwiyongera. Ibindi kuri no nkuru na Thierry Ndayishimiye. Nk'uko amasoko yacu abitubwira nuko impunzi z'abanyekongo zari ku ntonde za OIM, umuryango mpuzamakungu w'abimukira, zari zirindiriye kwimurirwa muri Amerika na Canada mu ndwi iheze zahagaritswe mu kiringo c'imisi 21. Imvo ya byose ni irandagata ry'akaranda k'inkende igibonekeza cane mu gihugu c'u Burundi. Amakuru ava mu bushiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko uturere tw'ubuvuzi dushika kuri 29 kuri 49 muri ico gihugu twamaze kugaragara iyo ndwara. Abo banyekongo bari bamaze kwitegura, batekeye amasandugu batwaramwo impuzu, basezeye na bagenzi babo, ariko umunezero wabo wamaze akanya gato nk'uko ababegereye babitwiganiye. Umuryango mpuzamakungu w'abimukira wahagaritse urwo rugendo rwabo mu ntumbero yo kubanza kubasuzuma kugira ngo ntibajana ku karanda mu bihugu bazoba bimuriwemwo. Amakuru y'ijwi ry'Amerika rihabwa na bamwe mu begereye abo bakongomani bari biteguriye urugendo kuva mu Burundi berekeza muri Amerika na Canada, uko bagenzi babo bageze muri ibyo bihugu bari biteguriye kubakira, ariko amaso akaba yaraheze mu nzira. Abo bose twavuganye ntibashimye kuvugira kuri mikro zacu mu kurinda umutekano wabo wo kuba batemerewe gutanga amakuru. Ayo makuru aremezwa kandi na bamwe mu barongoye amakambi y'impunzi bavuyemwo. Uyu yavuganye n'ijwi ry'Amerika ni umwe mu barongoye ikambi imwe muzo bavuyemwo zirimo Kavumu, Bwagiriza, Gasogwe, Nyinkanda na Musasa ziri mu ntara za Ruyigi, Cankuzo, Muyinga na Ngozi. Babasabye ko mbere bafate ko banza kuguma imisi 21 banze babasuzume, hanyuma rero urugendo rubandanya. Uwarongoye ikambi avuga kandi ko ubusanzwe abajanwa n'umuryango mpuzamakungu w'abimukira bahora bamara indwi imwe gusa aho barindirira muri uwo muryango mu gihe baba bariko barategurwa kuja mu rugendo. Ubusanzwe bari basanzwe bamara une semaine
plus d'une semaine ari nk'afise ingwara kugira habe stabilisation mbere yuko biburira kandi atangorana afise bari basanzwe bamarayo une semaine bakaguma ngaho babakurikirana kwatakagorane hama bakavoyaje. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera uburongozi bw'umuryango mpuzamakungu w'abimukira ishami rikorera mu Burundi kugira ngo badutangarize ikiriko kirakogwa kugira ngo urugendo rwabo ruzobandanye inyuma y'iyo minsi 21 ariko ntitwabaronse. Yamara umwe mu bakorera muri uyo muryango mu Burundi atashimye ko amajwi yiwe yumvikana, avuga ko bariko barakorana cyane n'abarongoye igisata c'amagara y'abantu mu Burundi ndetse n'indongozi za Amerika na Canada mu ntumbero yo gusubira gutunganya izo ngendo vuba. Yagize ati turatahura amakenga y'ibihugu byakira izo mpunzi ku bijanye n'irandagata ry'uwo mugera, ariko twizeye ko iki kiringo kizoba gito cane. Naho bamwe mu basigaye mu makambi y'impunzi bari barindiriye kuja ku rutonde rw'abagenda twaganiriye, ariko nabo banka kumvikana mu majwi, bafise umubabaro n'umwiheburo ko bashobora gusiba kuja muri ibyo bihugu bya Canada na Amerika. Uyu yagize ati nari mfise inyota yo gusubira kubonana n'umuryango wanje uri muri Amerika, ariko sinzi igihe nzosubirira kubabona. Uko guhagarika izo ngendo kuri abo kuje nyuma y'uko ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi butangaje ku mugaragaro kw'ikiza c'akaranda k'inkende carandagase cane mu Burundi. Umushikiranganje Ridwine Baradahana yabishikirije mu minsi mike iheze, aho yasabye abarundi kwirinda iyo ndwara mu gukaraba neza n'ibindi. Ukuri tugerageze twirinde iki kiza c'akaranda, dushireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike, ku mafarumasi, ahantu hose hahurira abantu, ku masoko, kandi tubigire itegeko. Yamara naho biruko abanyagihugu baba mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura bavuga ko bigoye kubishira mu ngiro kuko bahanzwe n'ikibazo c'ibura ry'amazi. Ntivyoroshe kugira isuku gukaraba, ubunye n'amazi ntayahari, amazi aracikagurika ku bwinshi, sigure ko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe. Kuronka amazi yo gukaraba meza bikaba bikigoye cane kuri abo banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura, kuko mu ishirahamwe Regideso rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu minsi mike yiheze batangaje ko nta muti babona kugira ngo amazi akwiye aboneke. Ibitigiri duhabwa n'abegereye abari ku rutonde rw'abagenda nuko abarenga 120 aribo bari bagiye muri Amerika na Canada. Abari bagiye muri ibyo bihugu gushika ubu bacumbikiwe mu muryango mpuzamakungu w'abimukira mu kurindira ko iminsi 21 bahawe ihera, aho ngo ushobora no kongererwa nk'uko amasoko yacu abitubwira. Uburundi bukaba bufise impunzi z'abanyekongo barenga 80,000 bakaba bagwiriyemwo abo bita abanyamurenge. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Thierry Ndayishimiye urakoze. Tuce tubandaniriza mu Rwanda, aho umuryango w'umunyagihugu yitwa Uziel Ntakirutimana wo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza umutabariza ushaka kumenya irengero ryiwe. Eric Bagira ubusa. Tuganira na Madamu Eliana Mwarakoze wo mu mudugudu wa Rusororo mu kagari ka Remera mu murenge wa Boneza, yavuze ko atarabona umugabo we kuva mu ijoro ryo ku itariki ya 21 z'uku kwezi. Uyu mugore yatubwiye uko byagenze n'abamutwariye umugabo. Araje baramujyana ari 3:30 z'ijoro, nuko baratubwira ngo bamujyanye ku karere. Batubwira ikintu bamujyaniye, twageze ku karere turamubura, tugera kuri ribu y'Ikayove turamubura, amatirizo yose twarashatse twaraheze. Yatwawe na bande se? Twabonaga ari abantu bambaye bya gisirikare. Uyu mubyeyi agahamya ko kuva umugabo we Ntakirutimana yashimutwa atahwemye kumushakishiriza ahashoboka hose. Nabaje kujya ku murenge, gitifu nawe numva mbwira ngo agiye kunkurikiranira, mbonye bitinze ndajya kuri ribu Kayove, naho baravuga ngo bagiye gukurikirana bazambwira, bose bakambwira ngo bazakurikirana, ariko nahamagara ngo ntabwo bari bamenye irengero. Abasirikare harya muri Magaba nagezeyo barambwira ngo bagiye kunkurikiranira, nahamagara ngo ntabwo turahamagara, ngo none uyu munsi bambwiye ngo barahamagara nyuma ya 6 ngo baraza kumbwira na n'ubu. Mwarakoze avuga ko muri uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, abaturage baturanye baketseho umugabo we ibyaha byabereye mu gace k'iwabo mu Rutsiro. Uko abisobanura avuga ko umugabo we yabiburanye, inkiko zikabimugiraho umwere. Ijwi rya Amerika rivugana na Bwana Patrick Munyamahoro Muhizi uyobora umurenge wa Boneza yatwemereye ko umuryango wa Ntakirutimana wamwituye umugezaho ibyishimo twarye. Kubera ko n'ubundi yari asanzwe agenda akamara iminsi ngira ngo ubushize yaragiye amaraye igihe kirekire aza kugaruka. Yajyaga mu nzego z'umutekano?
yari yaragiye Kongo aragaruka, we naramuvugishije rwose, yaragarutse hari ambwira ko yakekwagaho jenoside, aragenda ariko yari azi ko gihari, aragaruka, yagiye nk'inshuro nk'ebyiri. Ayo makuru rero bayangejejeho ni ibyo nkirimo nshakisha kugira ngo nanjye umenye aho ari, ariko ntabwo turamenya amakuru ye neza. Uyobora umurenge wa Boneza avuga ko Ntakirutimana atagizwe umwere ku byaha bya jenoside akekwaho, ahubwo ko yabaye afunguwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 urubanza rutaraburanishwa mu mizi. Ntabwo ari ukugirwa umwere, ahubwo yaburanye ifungwa rinyuranyije n'amategeko, yaburanaga ifungwa iminsi 30. Ibyo yaburanye arabitsindira kuko bavuga ko yari yafashwe nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko ntabwo bagiye ofo y'ikibazo. Ku ruhande rwa Madamu Mwarakoze agasaba ko bamushimutiye umugabo bamukura mu gihirahiro bakamumenyesha irengero rye. Icyifuzo ni uko nyine twebwe twamenya ahantu aherereye, tukavuga tutenda cyangwa se yarapfuye. Ikibazo ni uko nyine twabuze irengero, icyo kibazo twagize. Bibaye ngombwa wenda mukankurikiranira nkaba mwamenyera ahantu ari, wenda mukambwira. Ijwi rya Amerika rivugana na Bwana Confiance Ntakirutimana, umwe mu basore babyawe na Uziel Ntakirutimana, yatubwiye ko mu biganiro yagiranye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Boneza ndetse n'ubuvugizi bw'igisirikare mu Rwanda bamwizezaga kumuha amakuru y'aho se umubyara aherereye. Mu kiganiro kirambuye Ijwi rya Amerika ryagiranye na Munyamahoro Muhizi, gitifu wa Boneza, biroroshye guhita wumva ko yabazaho umwe mu baturage ayobora aherereye. Aha yahumurizaga umuryango we awusaba gushyira imitima mu gitereko. Iyi kibazo kimeze nka kuriya biri mu nzego z'ubutabera, kubera iki batabasha kwihangana ngo ubutabera bubanze bukora akazi kabwo? Bo barumva umuntu wabo yarapfuye se, twarabasobanuriye. None se mubabwira aho aherereye? Nose umuntu uri mu butabera, ubwo ikindi wakenera kirenze icyo umuntu umwe aje agatwara umuntu wagira ikibazo, ariko umuntu umwe, babiri, batatu, barambwiye ngo ni abantu 5. Naburiya n'abantu 5 nta kuntu baza ngo batware umuntu umwe, kandi mubona musanzwe muzi, mubona ko ari abasirikare cyangwa se niba ari inzego z'umutekano. Ni mworoshye, njye sinari nahari, dumuduha umwanya tumushake. Nibyo twari tukirimo rero, kumva deja bumva panike yarabaye. Njye nabwe ni nta bacengezi dufite mu gihugu, nta bantu bibisha intwaro dufite mu gihugu. Niba baratwawe n'inzego z'umutekano, nimureke dukurikirane. Ndanababwira noneho, reka mbaze noneho RIB, turaganira na RIB. Rero mu by'ukuri nibaduha umwanya, ni njyewe ahubwo ufite ikibazo kubarusha. Unose umuturage ngiye yagenda ngaceceka. Nibashira umutima hamwe, nibaturekera ikibazo, dukurikirane tumenye aho umuntu ari. Rwose umunsi nabimenye, nanjye bwanye nabajyana nzamubereka. Ku isaha ya saa 7 zo kuwa 3 w'iki cyumweru, Ijwi rya Amerika ryahamagaye mu buvugizi bw'igisirikare cy'u Rwanda. Bakimara kumva ikibazo twashakaga kubabazaho, bahise badukupiraho telefone badusaba kubohereza ubutumwa bugufi. Kugeza dutangaza iyi nkuru ntacyo bari bakadusubijeho. Ijwi rya Amerika ryanahamagaye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Twahamagaye Bwana Thierry Murangira uvugira urwego ntibyadukundira. Uyu nawe ntiyasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Iyi nkuru tuyitangaje nyuma y'iminsi 2 gusa tubagejejeho indi nkuru ku mugabo wo mu karere ka Gasabo, Francisco Saveri Mutuyemungu, waburiwe irengero. Kubw'imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika bakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza bene gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ingingo u Rwanda rwamaganira kuri gihe cyose izamuwe. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye. Haheze hafi imyaka 3 ingabo z'igihugu ca Uganda n'iza Kongo zitanguje umugambi w'ibikorwa vya gisirikare wiswe Operation Shuja, n'umugambi wari ugamije gutuza abarwanyi ba ADF bafise ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo. Inyuma y'iyo myaka none yababa 3 umugambi washitse kuki. Ignatius Bahizi arabigaruka ko muri no nkuru irambuye. Abo ni abana bari munsi y'imyaka 5. Ba nyina bari barabaye imbohe z'abarwanyi ba ADF kandi bagirwa abagore b'abayobozi batandukanye b'uwo mutwe. Abo barokowe n'igisirikare cya Uganda mu ntangiriro z'uyu mwaka. Nyuma gukurwa ku rugamba mu mashamba manini yo mu ntara ya Ituri, itsinda ry'abasore n'abakobwa 22 n'abo bana bazanywe muri Uganda kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe. Nyuma yo guhabwa amahugurwa mu bumenyi butandukanye, ukwezi gushize basubijwe mu gihugu cyabo cya Kongo kugira ngo bashikirizwe imiryango yabo.
Igisirikare cya Uganda kivuga ko imfungwa zirenga 100 zabohojwe kuva gahunda ya Operation Shuja yatangira. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kuraije yatangarije ijwi rya Amerika ibindi bagezeho muri ubwo bufatanye n'igisirikare cya Kongo. Abaturage bari barirukanye mu byaro byabo barabatesheje imirima yabo n'amasambu twarahagomboye. Abaturage bari mu za IDP camps basubiye mu mago yabo. Amashuri yari yarakinzwe yarafunguwe, amaramizo bari barakinze nayo ngubu barafunguye, abantu baramya Imana nk'uko babishaka. Nubwo ibyo bimaze kugerwaho, ADF yakomeje kugaba ibitero ku baturage ba Kongo. Raporo zerekana ko rimwe na rimwe ibitero bya ADF bihitana amagana. Naganiriye n'umukongomani utuye mu mujyi wa Beni utashatse ko amazina ye amenyekana kubera impamvu z'umutekano we, ambwira uko ibintu bimeze mu bice bimwe na bimwe bitari kure ya Beni. Mauaji, watu walikufa mia tu. ADF irakica abantu. Mu byumweru bishize bishe amagana mu byaro bitandukanye byo mu turere twa Rubero. Byagaragaye ko muri utwo turere naho ADF ihafite inkambi, ariko igisirikare cya Uganda cyahise gitangira kubahiga. Mu minsi mike ishize bateye ibombe muri ako gace, barokora abantu bamwe bari barashimuswe kera. Abarwanyi ba ADF bamwe baricwa n'imbunda zabo zirafatwa. Ambao walikuwa wametekwa nyara zamani Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda arasobanura impamvu ibyo bitero byakomeje mu bice bimwe na bimwe. Bajya mu bice tarageramo nangwa se birimo bagenzi bacu ba Kongo. Aho muri ibyo bice uvuze mutarageraho zija zikica abantu, mufite gahunda yo kuzahagera ngo naho amuhagombore? Bizaturuka kuko abayobozi babireba ba perezida rero n'ubu bazasuzuma bakareba niba dukwiye kujya aho handi mu kureba kwacu byakabaye ngombwa. Abo ni abasirikare ba Uganda bari mu mugambi wo guhiga abarwanyi ba ADF. Bamwe mu banyekongo batekereza ko ingabo za Uganda zitagomba na rimwe kuva mu turere twabo kugeza zitubohoye burundu. Undi muturage wa Beni nawe utashatse ko izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano, yabwijwe rya Amerika ko ingabo za Uganda ziramutse zifasha umugambi wo kugenda, abantu bazafunga imihanda kugira ngo zibure inzira. Fasi yote raia akiona UPDF ni kupiga mikono kabisa. Lakini akaona MONUSCO. Ahantu hose y'abaturage babonye igisirikare cya Uganda batangira kugikomera mu mashyi, ariko iyo babonye MONUSCO bayitera amabuye. Mbere ya byose sinkeka ko abaturage bakwemerera igisirikare cya Uganda gusubira iwabo ubu ngubu. Wenda baramutse bagiye nijoro, ariko baramutse bagiye ku manywa, abaturage bafunga imihanda kugira ngo babure inzira. Baba bazi ko basigaye mu bihe bikomeye. Yatasema kwa nini matuacha katika magumu. Ubwo yavuganaga n'abanyamakuru Impondwe vuba aha, Colonel Desile Chibi Chabere wa FRDC yijeje ko ibikorwa bihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi nibikomeza ADF izaba amateka. Adui wa Uganda ni adui wa Kongo. Ati umwanzi wa Uganda n'umwanzi wa Kongo, kandi umwanzi wa Kongo n'umwanzi wa Uganda. Ububasha twahawe n'abayobozi bacu bwo gufatanya muri uyu mugambi wo kurwanya ADF umaze kubyara umusaruro mwinshi. Dukomeje ubu bufatanye n'igisirikare cya Uganda, tuzakomeza kubohoza uturere twinshi, kurimbura umwanzi no kugarura amahoro mu karere kacu, kugira ngo abana bacu bashobore kugenda ku ishuri mu mahoro. Nubwo umugambi wo kurwanya ADF wageze ku bintu bitandukanye, inshuro nyinshi abarwanyi ba ADF bagiye baca inyuma y'umurongo w'intambara, bakambuka muri Uganda bakagaba ibitero byahitanye abantu. UPDF ivuga ko amatsinda menshi ya ADF yambutse muri Uganda yishwe, ndetse n'abayobozi benshi kimwe n'abarwanyi akaba bamaze kwicirwa ku rugamba imbere muri Kongo. Gusa ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona ibimenyetso byose byo kugenzura ibyo UPDF itangaza kuko tutigereye ku rugamba. Ariko mu mpera za 2013 umwe mu bayobozi ba ADF witwa Njovu yafashwe mpiri n'igisirikare cya Uganda ayoboye ikipe yarije kugaba igitero mu parike ya Queen Elizabeth Ikasese mu burengerazuba bwa Uganda. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika,
Uganda. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abarepublika bita abademokrate ngo ni ab'ibubamfu, abademokrate nabo bakita abarepublika ngo ni ab'iburyo. Mu rukurikirane rw'inkuru zihariye ku matora y'uyu mwaka muri Amerika, turarabira hamwe aho bituruka n'ico bisobanuye muri politike. Aya magambo iburyo n'ibumoso yamye asanzweho, ariko inyito yayo mu rwego rwa politiki ikomoka muri revolution yo mu Bufaransa yabaye guhera mu 1789 kugera mu 1799. Abarevolutioneri bashakaga gukuraho ubwami no gushyiraho itegeko nshinga. Icyo gihe nta ryabagaho. Umwami niwe wari ufite ubutegetsi bwose mu biganza bye no kwica no gukiza. Bashyizeho inteko ishinga amategeko yo kuryandika ihuriwemo n'abanyapolitiki b'ingeri zose. Ababishyigikiye bicara iburyo bwa perezida w'inama, abatsimbaraye ku bwami bicara ibumoso bwe. Nuko byatangiye, ariko abanyamakuru nibo babyamamaje bagakoresha ijambo iburyo ku banyapolitiki baharanira impinduka n'ijambo ibumoso kuri abo banyapolitiki batsimbaraye ku bya kera. Byarogeye, rubanda barabitora, barabimenyera, biza no kujya mu mashyaka aho avukiye, bikwirakwira n'Uburayi bwose, birakomeza kugeza n'ubu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashakashatsi bemeza ko ari abanditsi b'ibitabo bya politiki batangiye gukoresha aya magambo bwa mbere mu myaka y'1920. Naho byagiye byogera kugeraho amashyaka y'abarepublikani n'abademokrate nayo atangiye kubikoresha rimwe ribyita irindi, bitewe n'amatwara yayo uko yagendaga yivugurura. Amashyaka yombi afite amatwara adahura. Abademokrate bitwa ishyaka ry'ibumoso baharanira impinduka nko mu birebana n'uburinganire bw'ingeri zose muri rubanda, ubutabera mu mibereho ya buri wese kandi muri byose, n'ubwishingizi mu buvuzi kuri buri wese. Bisobanuye imishahara ingana ku bantu bakora akazi kamwe hatitaweho ibara ry'uruhu cyangwa igitsina, no kurengera no kurenganura ba nyakamwe bose. Bisobanuye amashuri afite ireme kimwe kuri bose no kurengera uburenganzira bw'abimukira, kuko ku bademokrata Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva kera na kare, kuva yabaho, ari igihugu ahanini cy'abimukira. Izi ni ingero nkeya, kandi ku bademokrate guverinoma igomba kubigiramo uruhare. Ku rundi ruhande, abarepublikani bitwa ishyaka ry'iburyo baharanira guverinoma nto, ni ukuvuga ifite abakozi bake, amashami make n'ingengo y'imari idahanitse. Baharanira amatwara ya gikapitalista, ni ukuvuga amasoko y'ubucuruzi bwisanzuye n'imisoro mito. Bashaka amategeko akanyaze agenga abimukira. Barwanya ubwishingizi mu buvuzi kuri buri wese guverinoma yagiramo uruhare. Ntibashaka kandi imyigire imwe ku bana bose. Muri ibi byose bifuza ubwisanzure mu mahitamo ya buri wese ku giti cye. Ku barepublikani, guverinoma ntigomba kwivanga mu buzima bwite bw'abaturage. Bashyira imbere amatwara y'abakurambere mu mibereho ya rubanda, mu by'amadini, kubaka ingo hagati y'umugore n'umugabo no kubyara bakagwiza abana. Ntibashaka ko umugore yakuramo inda. Ku birebana n'imihindagurikire y'ibihe, bo ntibabyemera kwibaho. Muri politiki yo kwiyamamaza muri uyu mwaka, ab'iburyo n'ab'ibumoso yafashe indi ntera isa n'iyo gutukana. Jeremy Nelson wo mu kigo cy'ubushakashatsi mu birebana n'itegeko nshinga National Center for Constitutional Studies cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati abakomunisite bashyirwa ibumoso, abafashisite bashyirwa iburyo. Nguko uko abarepublikani cyane cyane Donald Trump, kandida w'abarepublikani, nabo bavuga ko abademokrate ari abakomunisite, abademokrate nabo bakavuga ko abarepublikani bamwe na bamwe nka Donald Trump ari abahezanguni bakabije b'abafashisite. Ari byo twagereranya nko kubiba urwango, gushaka ubutegetsi ku ngufu,
kubugundira no gutegekesha igitugu gikaze cyane. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho tubaye turabangira ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe, ku zina rya bagenzi banje bose ndabikebanuye ndabipfuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Turongera mu bindi biganiro ngiye kubategurira.